abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Chuti mukundwa uduteze yompi turakuramukije tukwifuriza amahoro y'Imana. Kaze muri kino kiganiro abakunzi b'amahoro muri kumwe na Dina Kwizera, tukaba tugiye kubayagira ku ruhara rw'umuryango mu kubungabunga amahoro. Turi kumwe rero n'umutumire wacu uno munsi, Leonidas Ninyibuka, ajejwe itunganywa ry'ibikorwa n'imigambi mwishira hamwe mu muryango w'abasoma Bibiliya. Tugomba rero tumuhe kaze nawe yisange muri kino kiganiro. Mwaramutse neza mutumire wacu uno munsi. Tabahaye mwaramutse. Ego tunezerewe no kubaha ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Nanje ndanezerewe gushobora kuza kuganira namwe. Ego mushobora namwe kuramutsa abakora kuri kino kiganiro. Nshuti mwese bakunzi muri ko murakurikirana kino kiganiro abakunzi b'amahoro kuri televiziyo Heritage, ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Ego nkuko rero mwamaze kuvyumva, tukaba tugomba rero twinjire mu kiganiro nyezina. Twavuze yuko tugiye kuganira ku ruhara rw'umuryango mu kubungabunga amahoro. None mutumire wacu uno munsi, tuvuze umuryango ni iki, amahoro ni iki? Iyo tuvuze umuryango twumva urwego Imana yishireho yonyine ubwa mbere igihe yarema abantu ba mbere. Turavye hariya mu gitabo cy'itanguriro igice ca 2 ku murongo wa 18 havuga ngo si vyiza yuko uyu muntu yibana wenyene, ingenda muronderere umufasha bakwiranye. Hanyuma Imana yaciye isinziriza uwo mugabo mu magufa yo mu rubavu, ikuramwo igufa ivana nk'umugore. Hanyuma umugabo yikanguye, Bibiri tubwira ko yaciye atangura kuvuga ati iri ni igufa ryo mu magufa yanje nakarako mu mara yanje. Hanyuma uwo mugore n'umugabo bacabana karamata, donc babana ubutakivana. Aho rero ni umuryango utangurira. Mu nyuma Imana yavuze yarabahezagiye ngo barondoke bagwire bararonka abana. Rero umuryango uhera ngaho. Icambere umugabo n'umugore iyo bafatanijwe bumaze kuba umuryango. Ariko umuhezagira Imana itanga birivuga ngo ingabire Imana itanga na abana, ucuba umugabo n'umugore n'ibibondo vyabo. Hama mu muhezagira Imana itanga harashobora kubamwo abakozi babo, barashobora gutunga abandi bavuye hirya no hino. Uwo n'umuryango. Rero hariho umuryango mutonyi ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana, n'umuryango wagutse hacajamwo base wabo, hakabamwo banyi nabo babana, hakabamwo banabukwe base bukwe, hakabamwo abakozi n'ababandi do bakacaba benshi. Ariko n'urwego Imana yishiriyeho iyo nyene kugira ngo habisoko girondoka mu bantu yaremye. Ego murakoze. Muri kino kiyago cy'uno munsi haravugwamwo ngo mu kubungabunga amahoro. Amahoro none ni iki? Amahoro ni ikintu cagutse, ariko je no mvuga ngo amahoro ni gihe umuntu yiyumva atekaniwe, yumva ituze, yumva aguwe neza mu bintu vyiwe ni mubiwe, yumva ashobora gushikiriza iciyumviro, ashobora kutunganya igikorwa akagikora. Ni gihe rero umuntu aba afise uburenganzira mu mutima, akumva yiyumva, akumva nezerewe, akumva atekaniwe, akumva umutekano nyene muri we ukwiriye. Agashobora kwifata neza mu vyiwe ni mubiwe, ashobora gushikiriza ivyiyumviro, agashobora gukora imigambi yiwe y'iterambere, agashobora gusangira n'abandi. Ico nico no kwita amahoro. Mugabe icambere amahoro ahera mu mutima ko umuntu yiyumva. Hanyuma akiyumva neza mu buryo navuze, mu buryo bw'ibishobisho, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bwo mu bwenge. Ivyo vyose bakumva ituze, akumva atekaniwe. Biragoye gusigura mu Kirundi ariko nuko biri. Hanyuma ayo mahoro rero
Bibiliya yo itubwira ko ngo Kristo niwe mahoro yacu. Iyo ari muri twebwe turumva dutekaniwe, turemye, bikagenda neza. Ariko mu buzima bwa misi yose ni amahoro simvuga ngo ni igihe atangoraniriho. Ni igihe naho haba ari ingorane ufise uburyo bwo kuzitorera inyishu utekanye, udahindagijwe, atangimba. Uko niko novuga ko amahoro umuntu abamerewe. Ego murakoze. None uwo muryango kugira ngo ushobore kubaho neza ukenera iki? Kugira ngo umuryango ubeho neza, icambere twavuze ko umuryango n'urwego rwashizweho n'Imana. Rero kumenya iyo tuva ni ikintu gihambaye, kumenya ko twarimwe n'Imana, kuko tugiriranira imigenderanire myiza n'Imana mu gusoma ijambo ryayo, mu kuyisenga, mu kubaho uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubeho. Ico nico gihambaye cambere. Ikindi kuba dushobora mu muryango gusangira bike na vyinshi mu mahoro, kuba hari ikiganiro ciza hagati y'abubakanye na hagati y'abavyeyi n'abana, hagati y'abakoresha n'abakozi. Ivyo navyo nyene birashobora gutuma umuntu aronka amahoro. Mu gihe hari ikiganiro ciza, imwe twita communication non violente, hakabaho gufashanya ibikorwa, kwirurana. Bibiliya yoyo iravuga uruhara rw'umugabo ivyo ajejwe, birivuga ngo mugamburukirane nk'abubashe Kristo. Hama gaca bavuga kandi ngo bagore, aho turi mu mushete Paulo yandikiye Abanyefeso, dusomye muri iya gice ca 4 n'igice ca 5 na 6, aho Imana ihamagara abagore kumvira abagabo babo. Imana ikacihamagara abagabo gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze ishengero akagigura ngo agiza agishire bitagira amarabaga canke imipfunyonyo. Hanyuma kandi aho Imana ihamagara yuko abana nabo bumvira abavyeyi babo kuko ari byo bigororotse. Igacitumira n'abakozi babo mu rugo ko bakwiye gukorera abashebuja atari nk'abakorera abantu, mugabo nk'abazohabwa impera na databuja mukuru ariyo Mana yacu. Rero Bibiliya ni ngengabuzima, ni igitabo kitwereka ni gute twokwifata kugira ngo tugirane imigenderanire myiza n'Imana. None kijya gihe Paulo nyene yavuga ubwo butumwa ariko arahanura abagabo canke ahanura abagore, akavuga ngo bagabo mukunde abagore banyu, ahandi ngo bagore mwubahe abagabo banyu. Ubwo ntiyabona yuko umenga abagabo gukunda kiri kure cyane? Urashobora kuvyumvira gutyo, ariko mu bisanzwe muri kamere k'abagabo, abagabo ntibafise imitima yoroshe nk'imitima y'abakenyezi, nawe urabizi. Hanyuma rero ko iyo mitima yabo itaba yoroshe, Imana ibigomba ko bagira umwimenyerezo wo gukunda abagore babo. Ubundi naho abagabo benshi imitima yatwawe n'isi, aho bashitse bose bagenda baravuga ko bakunda abagore bose babesha, abo bashikiye nibo bita abakunzi babo, mugabo sivyo. Ariko kandi Imana yavuze ngo abagabo mukunda abagore banyu. Abagore nabo banda kubaza nti none ga mwibaza ko Paulo yari yabonye ko abagore kugambuka bibagora? Kumbure vyoba vyo, ariko nibaza ko Imana yamurongoye mu bwo buryo kumvira abakenyezi rero bibagora. Nkaje tujanye nkatwe nawe duhuye n'umuyobozi kanaka, jewe nkunda kuvuga nyakubaho umuyobozi, wewe umengo ntuja kubivuga, umengo umugabo niba asabwe ngo avuge ndagize yambu data, ndagize yambu nyakubaho. Ariko rero Imana tugomba ko nuko abagore bumvire. Ahandi hoho mu Gifaransa bavuganira soumission. Imana igomba ko bumvira abagabo babo. Ariko rero nogira ico mvuze, Imana ntayibwira abagabo nabo nyene ngo ntibumvira abagore. Kubera umugabo n'umugore ari umwe. Nimba Imana yavuze ngo abagore bumvira abagabo babo, Bibiliya ikivuga ngo ico mugomba ko abantu babagirira aba ari ico mubagirira nabo. Mushaka ko abagore babumvira, n'abagabo turakwiye kumvira abagore. Mushaka ko abagabo babakunda, namwe abagore Imana ntiyavuze ngo ntimukunda abagabo babo. Rero ivyo Imana yabwiye umugore ibibwira bica mu mugore kugira ngo bishikire n'umugabo nawe abikore. Rero ku vy'ukuri ayo majambo Imana iragomba ko dukundana, kuko mu murongo wo haruguru turavye mu Banyefeso hajya haruguru havuga ngo
ngo mwese mugamburukiranire nk'abantu bubashe Kristo. Rero no kuvuga bavuze ngo mugamburukiranire, urumva rero n'umugabo kumbure Imana nawe nyene yaramubariye yuko kugamburuka ntibiraba umugore wiwe wenyene, n'umugabo nawe biramuraba. Nariko ndabasomeraho wa murongo uri ngaha Abanyefeso 5:21, mugamburukiranire kuko mubashe Kristo. Murumva finale Imana dusomye neza iravuga ko n'umugabo agamburukira umugore, iravuga ko n'umugore agamburukira umugabo. Hanyuma ngo ivyo gukundana umuntu wese nawe ashira imbere mugenzi we. Umuntu arakwiye gushira imbere mugenzi we. Rero n'abana bacu ubwacu turakwiye kubumbira buryo. Hariho batubwira ibintu bikenewe gose tukabangira mu abana tukabigizayo. Rero aya majambo arakomeye twinjiyemo neza, ntituyanuga ngo mwabagore kora ibi gusa nk'amategeko, mwabagabo kora ivyo, tuyabamwe twese amajambo y'Imana akatubamwo. Ego ni izigire ko ivyo byose vyavuzwe kugira ngo ya mahoro ashishikare kuba arayasasagaye mu rugo, kuko umwe niyakunda hamunda akagamburuka amahoro aza kurushiriza kuba menshi muri rwa rugo. Tubandanije rero n'ikiyago cacu, ayo mahoro rero muri urwo rugo, muri uwo muryango yokomezwa gute? Ayo mahoro kimwe kugira ngo akomere, icambere gihambaye ni kugumya imigenderanire hagati n'Imana. Ica kabiri ni gukomeza ubucuti n'imigenderanire hagati y'umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore bakamenya bati dukwiye gumana ubwo bumwe n'ubucuti. Hakaba ubumwe n'ubucuti imigenderanire hagati y'abavyeyi n'abana. Ica kabiri iyo migenderanire kugira ikomere no gusoma ijambo ry'Imana ku munsi tukaba mu ijambo ry'Imana, tugasengera hamwe. Bavuga ngo umuryango usengera hamwe ngo usanga waciye uguma hamwe. Icyo ni icambere. Ica kabiri hari ikintu twita ibiganiro. Ikiganiro kiri hagati y'umugabo n'umugore, n'ikiganiro kiri hagati y'abavyeyi n'abana. Mbere tukaganiriza nabo dutunze mu rugo, ico kintu kiratuma amahoro akomera cyane. Ica gatatu novuga ni gihe no gufashanya ibikorwa. Hariho umwavunika akavunika akiruka akazosanga yarasavye, yundi nawe akazinza amaboko areza amaboko. Ico ni kibi mu muryango. Ibikorwa turakwiye gufashanya, kuronderera urugo ni vya bose, umuntu wese agakora uko ashoboye, tugasengera hamwe tugashima Imana ivyo twaronse. Iyo twakoreye hamwe ibindi bica biza no gusangirira hamwe. Gusangirira hamwe ni imfungurwa dusangirire hamwe. Ikindi naco no kugabura uburyo umwimbu twaronse hamwe, umuntu wese atagoranwa ubutunzi bw'umuryango, hamwe umuntu wese atikumirako. Ikindi kwerekana ivyo mwaronse, mugashima Imana, mugagirira hamwe imigambi integuro y'ingene uburyo bukora. Ikindi noshiraho kurera abana hamwe mu muryango. Kenshi yarahumengo abana tubarekere mama wabo, hanyuma umwana agize indero nziza agaca ashimwa ko ari ntore nkase. Umwana nawe vyansabaye gito bagaca bavuga ngo ni gito nka nyina. Ico rero n'amakosa cane, twovuga ko ari ubupagani. Umwana n'uwa bose bamuronse hamwe, dukwiye twese kugira uruhara mu kugira indero y'abana. Amashuri y'abana turabe twese ingene bafungura, ingene babaho, n'indero rukristo yabo, ingene basenga Imana, ingene biga gushikanira Imana kuyikorera, n'ingene babana mu bandi mu kibano. Bega ikindi nocita novuga gestion financière, ibintu by'uburyo gukoresha uburyo birahambaye. Ikindi cyo tuma amahoro arama mu muryango n'igihe abavyeyi b'umugabo n'abavyeyi b'umupfasoni, abo bavyeyi tugiranira ubumwe, tukabakunda cyo kimwe. Mbere no kuvuga umuryango wo kubukwe tukawufata cyo kimwe n'umuryango w'iwacu. Iyo miryango tukayikunda yose, tukamenya ko twebwe twabayeho ngo dukomeze ubumwe hagati y'iyo miryango yahuye. Twebwe tubanje tugukundana hagati yacu, twerekana ubucuti bukomeye buva mu rugo rwacu, ubucuti bushigikira umuryango w'umugabo wawe, umuryango w'umufasoni wawe. Ni byinshi twovuga bikomeye, kuko guhagararira amahoro cyangwa kuyabumbatira ni nk'umurima. Iyo umuntu ariko ari mu murima n'ibikorwa byishakora.
Ego. Ego muco mwavuze yuko hakwiye kubaho gufashanya ntihabe igikorwa caho menga ni cumwe ubundi ugaca usanga menga ya amaboko yareza amaboko ariko tugiye kuraba harabusanga baba mu gihugu hagati abandi ugasanga baba mu gisagara bafise ingene bafashanya na mu gihugu hagati bafise ingene bafashanya none hari bihe usanga umugabo ariko aritwararika gufasha umukenyezi ariko adufate nko mu gihugu hagati mugaje usanga babibona ugacavuga ngo ujya mugabo umugore yaramugize ikigugu kandi wewe yarakoze ca gikorwa muvuze ko bakwiye gufashanya mbegaho hari ico mufise mu bivuga ko kuko uwo mugabo aba yakarondera kubumbatira ya mahoro ku by'ukuri urugo ni babiri ni babiri hagacabamwo na Kristo agira gatatu hanyuma iyo twubatse urugo rwacu nivyo ntitwubaka urugo ahantu turi kwizinga twubaka urugo hagati mu kibana abandi batubona by'ukuri iyo umukenyezi agamburukira umugabo akamukunda hariho bitanezera uwa mbere bitanezera ni sekibi ari we satani hariho n'abantu bagira amashari bagaca bashiramwo amajambo ayo majambo rero abantu bubatse Kristo amwe mwoyihoza hariyo amajambo abafashe n'ayadafashe ariko igihambaye nuko mwasezeranye yuko agwa yakomeye umufasha mugahana ivyanyu mugafashanya mugashigikirana kuvuga ngo ivyo bikunda kuvuga abantu bo kwirigara abantu bimbura kimazi batazi Yesu niyo bavuga ngo yamugize ikigugu nta muntu ugira ikigugu kugira ukora ibikorwa ukora ibikorwa by'urugo rwawe no kubinezererwa kugeza Yesu agarutse rero ico novuga ahubwo bitabaye magiriranire niho habikosa hariho umugabo yita ku rutare wa ruguru akagenda gahiga igitenge c'amahera akagenda ngira tuvuga bene imanamba akagurira impuzu umugore ugasanga umugore yujuje impuzu ivarizi bitenga agakoranya n'imishanana mugabo ugasanga umugabo bagiye mu rubanza afise ibinyoteri ibinyoteri sinzi kuvyumva impuzu zaramutabukiye kayasa gateka ku mufaso umufaso nawe nyene yokebuka karaba ati mbega umutware wanje koko ninamujana iwacu arashikara umugabo w'ijunja nawe nyene aberewe akwiwe vyiza bofashanya bakambara neza bose bakambika ibibondo hanyuma kuvyukuri umugabo yitaho umugore we genda bishima cyane uko birivuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengero akagigura Kristo wewe ntiyakunze ishengero gusa ngo arigirire neza ibisanzwe yararipfiriye ariko abantu baca bavuga amajambo umuntu akora ibikorwa vyiza umuntu wiba Imana yamuhaye ayo n'amajambo y'abantu baba batati ico bibiri yivuga ahubwo umugabo wese ahari ariko aradukurikira mu kiganiro agira intege yo kugirira neza umupfasoni wiwe kuko urugo burya umugabo ni igishushanyo ca Kristo hanyuma umugore nawe ni igishushanyo c'ishengero rya Kristo mu bisanzwe urugo umuryango wubatswe neza ni nkuko Kristo ariko arabaka ishengero ryiwe neza hamaze hava ritwara rikabigiwe bwego ego murakoze cyane none kugira ngo ayo mahoro agume atsimbataye nivyo hari usanga hari ibintu bihungabanya ayo mahoro ugaca usanga amahoro yahungabanye urugo ntirutekanye biba vyavuye kuki n'igiki gihungabanya ayo mahoro gihungabanya uwo muryango mu bisanzwe ingene amahoro ahungabana kimwe umugabo n'umugore baja kubana ari babiri ngo babumwe ariko ntibaba bameze co kimwe Imana irafise ukuntu yaremye umugabo ameze irafise amarangamutima y'umugabo amarangamutima y'umugore hariho ukuntu aho umugore aba yarakuriye ivyo bijamwo aho umugabo aba yarakuriye hari ivyo umugabo akunda n'ivyo umugore akunda kumbura umwanya ari muto ntumuntu nkundira ngo bivuge vyose ikindi hari biba bivuye hanze inyuma y'urugo bivuye kumbure mu muryango w'iwabo w'umugabo canke mu muryango w'iwabo w'umugore canke bizamwe n'abakozi hari biba bivuye ku buzi bakora umakagira ingorane ku kazi akaca zizana no muhira kujya ku muhigi yiriwe ararasa n'umuheto yahushije akaza kurasa muhira mu bisanzwe umuntu yiwe ararondera abakwiye guca zinga umuheto n'imyampi akabika akaza ari wa muntu atashavuye akaza atuje agomba amahoro mu rugo rwiwe rero ibintu bikunda guhungabanya amahoro mu rugo ni byinshi
kudafashanya nabivuze, kutasangira indero y'abana co kimwe, kudafashanya ibikorwa ibivuye ku mafaranga, bivuye ingene umwe afata abo ku bukwe, canke umuntu ingene afata abantu b'iwabo w'umugabo, ku bantu mutunze kutavyumvikanamwo, cane cane kudasenga, gusubira inyuma mu buryo bw'impwemu, biratuma umutekano uhungabana mu rugo. Ego hari n'ibihe usanga umutekano wahungabanye mu rugo, no kuvuga abantu batarashinga urugo, ugasanga imiryango yari itekanye, umuryango w'uyu mugabo ava ugasanga wari utekanye, umugore w'umuryango avamo ugasanga wari utekanye, mugabo b'abantu bamaze kubana, imiryango igaca ihungabana, amahoro akabura. Byo biva kuki? Mbega imbere yuko babantu babana kugira bagire umuryango, ubwo bararonse inyigisho zikwiye? Kimwe inyigisho zikwiye ndakeka navyo nyene, uretse ko habaho kamere y'umuntu, ikintu ca mbere umuntu adahindutse mu mutima biragoye. Hariho icyo bita l'homme animal, n'umuntu atagendwa na mpwemu yera w'Imana, uwo n'umuntu agoye cyane. Rero guha inyigisho abantu bubaka urugo bakamenya inshingano z'umushingantahe, inshingano z'umugore, mbega batararonka abana bazobana gute, baronsa abana bazobarerera hamwe gute, ikindi bakamenya ni gute bazofata abiwabo, abavyeyi babo bose, ni gute bazofata abo mu miryango bakomokamwe. Ikintu ca mbere nibaza umuntu aba akwiye kumenya, hajya bavuga bati iyi miryango irunze ubumwe, koko ubwo bumwe bukomezwa na mwebwe babiri. Iyo umugore avuze nabi, agiye iwabo akadonda ati aho narongowe nta kigenda, abo bantu ni imiryango ibisambutse. Iyo umugabo abwiye abiwabo muhira bati umugore nta kigenda, aho no kuvuga baca bantu mukazana. Rero umugabo n'umugore bubatse urugo, icambere buvuga bati Mana uzodufashe urugo rwacu rukomeye. D'abord amahoro hagati yawe y'umugabo n'umugore, hagati y'umugabo n'umugore bagira amahoro n'umwumvikano, basenyere ku mugozi umwe, basengere hamwe, basangire ijambo ry'Imana, bagabure bike na byinshi babisangire, bagira amahoro. Icya kabiri bagasezerana ko imiryango yabo yo gumihezagira, boyihezagira nabo ikabahezagira, ntibazana umutima mubi hagati y'imiryango. Nigitangaza iyo mukazana akundwa iyo yaroye, agakundwa na baramukazi we, agakundwa na ina bukwe na se bukwe, ubara umugisha. Iyo mukwe agenda iyo yakoye, bakamuha hagati bakanezerwa, akayaga n'abavyeyi bamurereye umufasha, akayaga n'abaramuwe, nubara umugisha udasanzwe. Rero kugira tugira ihangiro ryo gukomeza ingo zacu, urugo rwacu rutonyi, tugire n'ihangiro ryo gukomeza imigenderanire myiza mu kibano, cane cane duhere iyo twaje tuvuka. N'abagabo twemenya ko umukenyezi nawe yaje avuka harahambaye, kandi niyo bahataca afashije. Umugabo na mukenyezi nawe akamenya ati aho umugabo avuka harahambaye, niyo buri cafasha. Umugabo rero icambere cyo gufasha tukwiye kumvikanako n'ubwo rugo rwa mwebwe muri babiri, mwe n'abana muri abambere bo gufashwa, mugatunga abantu mwumvikanyeko. Hariho n'abantu bapfa ko batunze abantu batavyumvikanye, bagaca bagira ingeso mbi, bagaca babahungabanya. Iyo mutunze umuntu mukabona bidakunda, vyiza niyo basamburira urugo, yo mwo musezera neza mu mahoro, mukamusengera muti Imana ikurongora. Ikindi hako muzopfa bo mutunze, cyo bahanura ko mufuma mutabatunga. Mugabo naco si ciza, so umugisha nk'abantu baba mu gisagara, waravutse ahantu abantu benshi, ukabura n'umuntu n'umwe uvuga uti uyu naramufashije ari igishuri, uyu naramufashije ndamugurira agakaye, si ntahe nziza nk'umukristo. Mugabo hako bisambura urugo, mu Imana izobabaza ubwa mbere rwa rugo rwanyu mwasezerana imbere yanje, mwagubatse gute, mwarubungabunze gute, mwabayiha amahoro gute. Imana rero ntiyanka ko dufasha abandi, iragomba ko dufasha abandi, mugabo duhere mu iyo nzu ryo hangira Imana yaduhaye ari rwo rwacu. Ego kuba dusamiye hafi, turiko turaganira ku ruhara rw'umuryango mu kubungabunga amahoro. Turi kumwe na Leonidas Ninyibuka ajejwe itunganywa n'ibikorwa n'imigambi mwishira hamwe mu muryango w'abasoma Bibiliya, Dina Kwizera kabarije ndiko ndaremesha kino kiganiro. None mwoduha akarorero k'umuryango washoboye kubungabunga amahoro neza, ukagira uruhara rwo kubungabunga amahoro? Imiryango yashoboye kubungabunga amahoro neza muri Bibiliya
turashobora kuyibona. Kimwe hariho umuntu yitwa Aburahamu, dusomye hariya mu itanguriro mu bice vya 12 vya 11, yabana neza n'umuntu wiwe yitwa Sara kugeza imyaka 190 batararonka umwana, ariko baguma bakundana, ngo Sara yitwa Aburahamu umwami, Aburahamu nawe akamwita umwamikazi. Abona akarero keza ku kwihangana, ntibari bafise abana, mugabo bararindira kugeza aho Imana havuye ibaha umuhungu yitwa Isaka. Rero akona akarero keza, kandi akarero keza nako umuntu yitwa Elikana yari afise umugore yitwa Penina na Hana. Simvuze ngo nakararo keza kubera yari afise abagore babiri, mvuze gusa inyifato yiwe hagati yawe na Hana ntiyagira umwana, mugabo yakunda Imana agasenga, akamagenda ishiro gusenga. Hanyuma witwa Elikana yazaniye amakado, ubushimwe, yaha Penina inshuro imwe, mugabo uwatavye yakamuha akagwiza kabiri, yerekana ko naho atabana afise n'umuntu w'agaciro. Abandi twoshobora kuvuga ni mu gitabo ca Rusi, umuntu yitwa Rusi na Naomi be na Rupa. Umuntu yitwa Rusi yari yarabuze umugabo, abakaza niwe barabura abagabo, ariko ubumwe bagiriraniye ku buryo yabakunda akavuga ati ibibondo vyanje genda murondera abagabo sinkivyara. Mugabo tuca tubona cyane cyane urukundo rwa Rusi na Naomi, aho bavuga bati aho uzoja niyo nzoja, emwe mbere Uhoraho azobimpanire birushije hamwe no guheba, Imana yawe izoba Imana yanje. Abo bantu urabona ko bakundanye cyane, ibinyuranye n'ivyo mu Burundi bavuga ngo akayina bukwe no mukazana. Urabona ko abo bantu barabumbatiye amahoro. Rero ni henshi twabona muri Bibiliya ahantu hagiye hari abantu babumbatiye amahoro bikagenda neza, inderi ikagenda neza mu buzima, ibintu bigatera imbere. Nabo vyagoye nk'uwitwa nka Eri n'abahungu biwe y'abanyangesombi, bigatuma bahona kubera bifashe nabi, barabasuma ntibara abanyamahoro namba. Rero Bibiliya iravuga neza, iratwereka, turavye ni muri Yesaya 26:3 havuga ngo uzozigama amahoro masa umuntu wese akwegamika ku mutima kuko akwizigiye. Ahandi bivuga ngo abana banje bawe bose bazokwishwa nanje je Uhoraho, ngo n'amahoro bazogira azoba menshi. N'amajambo menshi yo muri Bibiliya yerekana ko kubana n'Uhoraho biratuma ugira amahoro. Murakoze cyane. Kubana n'Uhoraho biratuma umuntu agira amahoro. Nuko rero turabona kanya kategekanije iki kiganiro gasa nakarangiye. Mbere ko turangiza, mbega akamo mushobora gutera bariko baradukurikirana muri kino kiganiro nakahe mu ntumbero yo gushishikara kubungabunga cyangwa kubumbatira amahoro? Twovuga yuko dutera kamo ariko baradukurikirana hano kuri televiziyo Heritage, yuko vy'ukuri amahoro ni ikintu ca mbere cy'urufatiro, haba mu iterambere ry'uburyo bw'umuryango, bw'ikibano canke igihugu mbere n'ishengero. Rero nimba amahoro ari mu muryango wawe, uyundi muryango ukagira amahoro, amahoro agize igihugu n'amahoro agera ava mu iyo ngo yaterateranye, amahoro mu ishengero nayo mahoro mwazanye ava mwizo ngo zanyu mwese muri abanyamahoro, mufise Imana mugaca rero mugahimbaza. Rero no kuvuga ngo n'iterambere ry'igihugu n'iterambere riri ku muryango umwe mubishize hamwe mwese. Rero twovuga ngo by'ukuri hahirwa ngo umuntu yubaha Uhoraho, akamba mu vyagezwe vyiwe, uruvyaro rwe ruzoba abanyenkomezi mw'isi. Amahoro rero na Kristo niwe mahoro yacu, kandi yavuze ngo amahoro yanje ndayabasigaranye hajya muri Luka ngo je singaba nkuko abisi bagaba. Isoko ry'amahoro Kristo niwe mahoro yacu. Twizigira Imana, tubumbatira amahoro. Ikindi tutoza abana indero nziza yo kugororoka, yo kuba mu mahoro, bakiri bato bazorinda basaza batarayibagira. Kandi ngo we kuntari vyiza kwabavukana babana nyakubana, bimeze nk'amavuta yasutswe ku mutwe kwa Aroni agashongorokera mu bwanwa kugeza ni ku misozo y'impuzu agashika no ku birenge. Rero kubana mu mahoro ni isoko y'iterambere, ni isoko y'umugisha, kandi n'Imana iranezerwa abantu baje inama bakaba mu mahoro, ikija hagati muri bo ikabahezagira. Murakoze cyane, mudukundire tubashimire cyane ku mwanya wese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Dufise n'ivyizigiro ko n'ikindi gihe tubikoze ko muzobana natwe muri kino kiganiro. Ndabashimiye cyane ko mwantumiye, n'igihe muzosubira kuntumira
nzobitaba mfashijwe n'Imana. murakoze cyane. Reka rero tubamenyeshe ko ikiganiro cy'uno munsi ariwo kigarukiye, tukaba twari kumwe na Leonidas Ninyibuka asanzwe ajejwe itunganyo ry'ibikorwa n'imigambi mwishirahamwe mu muryango w'abasoma Bibiliya. Dina kwizerana ndi kumwe namwe nkabanda bakengurukiye. Iri jambo rero rigume mu mitima yacu, kubungabunga amahoro n'iryo soko y'iterambere. Mubandanye mugubwa neza. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Bible pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.